muri iyi myaka harageze ko twanka ko amafaranga abikigirwamana, tukanka ko amafaranga atugira baja. Iryo jwi ni ry'umuhisi umusaseredoti Kanamando yavukiye ubukwavu muri zone ya Busangana mu mwaka w'1960 araheze yatirwa mu ibanga ry'ubusaseredoti muri mu kakari 1993. Nabamubona ubuzima bw'umuntu atibyiringira mu kuzimanganya kugira baronke ibyo bibuye. Nabo murabona harageze birakenewe kwibituza kubera ko yamanyina ntajye umwitwarariko wo gufasha abantu gusubiza hamwe no kugenda umuvukano w'ukuri. Muri uyu mwaka nyene 1993 yarafashije cyane mu kunywanisha abanyagihugu bo mu makomine ya Rutegama na Kiganda batari bagicana uwaka kubera ubwimo rufatiye ku macakubiri y'ubwoko. Ubutumwa bwiwe yagiye araburangurira mu maparuwasi atandukanye, mbere aranaba n'umurezi mu seminare nkuru ya Burasira kuva mu mwaka w'1995 gushika mu mwaka w'2001. Eka yaragenywe ngabo umunyamabanga w'igisata cy'ubutungane n'amahoro gushika agenywe kuba umuvyeyi wa Foyer de la Charité Bujumbura mu mwaka w'2001. Ubutumwa rinza gisezera isi akirangura. Ubutumwa bwafashije gusanura imitima myinshi cyane na cyane cyane y'urwaruka rw'Ibujumbura nk'uko umwe mu basore yakunda kwitabira inyigisho ziwe abishingira intahe. Patiri Amando n'umusaseredoti Imana yari yaraduhaye muri diocese nkuru ya Bujumbura, n'umusaseredoti yadukuye ku mariba menshi, mariba y'ubusambanyi, amariba y'ibiyayuramutwe. N'umusaseredoti twaranse ko nk'ingabire i Bujumbura ku buryo vy'ukuri yadukuye mu binazi vyinshi twari turimo. N'umusaseredoti yashoboye kunga imiryango myinshi yagira itandukane biciye mu ijambo ry'Imana. Niyinjira mu buzima bw'umuntu ariko yarafise iyo ngabirano Imana yamuhaye ku buryo vy'ukuri ariko arakwigisha ijambo ry'Imana yaguhana témoignage buryo wumva vy'ukuri yuko ari wowe ariko aravuga atarinze kuduma. Eka nabo ndi bahunze igihugu barashingira intawe umusaseredoti bavuga ko yabafashije kwiyubaka no kubaka imitima yahuha kubera injyana n'igihugu kimazemo imyaka irenga 10. Innocent arongoye umugwi w'abarundi bishize hamwe mu gutazira Imana coupe de louange mu Gifaransa aravuga ingene Padiri Amando yagumye abitwararika mu gihugu bahungiyemwo atitayeho umutekano wiwe. Hariho umwijima ukwiheba kuko abantu benshi bari bafise ibikomere. Umwiherero wa mbere wabaye 2018 Padiri Amando Kana afata risque kuko ico gihe ntivyari vyoroshe umubano w'ibihugu bibiri, aremera araza kugira ngo aduhe uwo mwiherero. Nimba hari ikintu tutazopfa twibagiye niyo bravo iyo courage twabonye mu musaseredoti w'Imana Padiri Amando Kana. Vy'ukuri buri mwaka bitevye imyaka 2 yaraza kugira ngo adufashe. Kuvyukuri atubereye umuvyeyi kandi azokwamara umuvyeyi wacu. Tumusabira iruhuko ryiza tunamwemera yuko iryo yadutekereye tuzorigendera kandi tuzoriha n'abazodukomokako. Padiri Amando Kana yashengeye kwa 30 uyu mwaka w'2026. Abakristo mu mihingo itandukanye yo kw'isi yabi Burayi na Afrika bakaba bifatikanije n'abari Bujumbura mu kumushingura n'iteka.